Kuri uno munsi genekerezo ya 16 ntwarante umwaka no w'ibihumbi 2026 no munsi hazindutse havugwa inkuru y'urupfu rwa Apotre Isidore Mbayahaga. Ni byinshi biriko biravugwa gushika muri kano kanya, mbere hakaba ari na video yashizwe ahabona igaragaza Apotre Isidore Mbayahaga ari kumwe n'abagenzi biwe bariko barafata ibipfungurwa vyo mu gatondo nkuko tuza ko bigaruka ko niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru nibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, biravugwa mu gisata ca politike hagati y'akazira muntu, imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye biriko biravugwa bigezwe ko muri uno munsi. Ni mu gihe hari haheze imisi Apotre Isidore Mbayahaga hatumvikana cyane ku mbuga ngurukana bumenyi nkaho yama akora ibiganiro bitandukanye harimo ivya politike ndetse n'ibiganiro birabana n'igisata ciyobokamana. Apotre Isidore Mbayahaga ntiyarakigaragara cyane. Ivyo rero vyatumye benshi bibaza aho uyu mukozi w'Imana yoba yararengeye muri no misi ndetse n'ivyo yoba ahugemwo ariko arakora. Kuri uno munsi rero nkuko natanguye mbivuga igenekerezo 16 ntwarante y'umwaka w'ibihumbi 2025 Apotre Isidore Mbayahaga hazinutse havugwa amakuru yuko yoba yitavye Imana. Gusa mu gatondo kakare nibwo ari kumwe n'abagenzi bo bahagiye habona video igaragaza ko Apotre Isidore Mbayahaga agihema w'abazima. Muri kano kanya rero benshi bati Apotre Isidore Mbayahaga hari byinshi vyagiye biramuvuga ko mu mezi aheze cyane mu gihe ariko arasesangura cyane ku ntambara yari kiraba mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yaba hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho M23 ndetse n'igisoda cico gihugu FARDC gifadikanije na FDNB no kuvuga igisoda cy'u Burundi ndetse n'indi migwi itandukanye muri ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe bati Apotre Isidore Mbayahaga kuba bamwe bazindutse batangaza yuko yoba yitavye Imana hoba harimo imikenyuro itandukanye. Bamwe bati ese hoba ari umukenyuro w'iperereza vya bindi bisanzwe aho umukozi w'iperereza yambayicwa n'igisata yamakorera. Tukabibutsa ko mu minsi iheze aribwo hagiye habo amakuru yagiye habona avuga yuko Isidore Mbayahaga yoba ari umukozi w'iperereza rya gisirikare. Ivyo bikaba vyaratangajwe n'umwe muntu wazangabo z'u Burundi yahora kugwana mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uwo yavuze ko yakoranye na bamwe mu basoda murantunge namwe mu bagabo bari bararungitswe na Apotre Isidore Mbayahaga mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo baje barasuma urusaku ku ntambara kuko intambara iriko iragenda. Utinagira bazoje baragwa mu vyo batazi aho twari kugwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bice vya Minembwe hari abanyamurenge babiri twari dufise mbere mu mwambaro w'igisoda cy'u Burundi. Abo ico bari bajejwe kudufasha iperereza nibo batwereka abakorana na twigwaneho maze tukabatera nabo kandi badusumira urusaku muri bene wabo b'abanyamurenge. Ngo yamara naho twakurana hari ico twebwe tutari tuzi nuko ari abapastori bakorana na Isidore Mbayahaga. Igihe tugarukiye mu Burundi nabo twarazananye gerega twapfuye gushika tuza tubona barahinduye umwambaro bakura w'igisirikare bambara kurya kwa pastori turumigwa. Isidore Mbayahaga ubwiwe niwe yaje kubitorera acagenda bajanye. Ngaho rero twatahuriye ko ibiganiro twara tubona Apotre Isidore Mbayahaga tanga kubijanye n'intambara ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yarafise amakuru akora muri abo bakozi biwe. Naho twanabonye ko zanyigisho yazaravuga zerekeye abanyamurenge bari mu Burundi n'abari murenge zitari zisanzwe ngo cari gikorwa gihambaye ciperereza. Benshi barakunze kuvuga ingene Ndayishimiye amutuma gusuma amakuru mu bategetsi b'abasendede FDD ahandi akamutuma ubutumwa yigisha bufise intumbero yo kubwira abarundi icyo ashaka kuvuga. Ni nako kandi yatanzwe ubororero bw'ingene yatumye Mbayahaga mu birori vyo kugura ingoro ya Bunyoni muri Nkengabusoro kugira ngo asume urusaku rw'ibihabera vyose. Ico benshi batigeze bamenya ngaho hose nuko vy'ukuri yakora iperereza. Ngo akorera iperereza rya gisirikare canke iperereza ryigenga rya Ndayishimiye. Ico nico kibazo benshi bibajije. Gusa nanone kuba Apotre Isidore Mbayahaga yegereye ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye ni ibintu bitagaruka kuko n'abantu bake, kuko mu minsi iheze mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 mu kwezi kwa Myandagaro nibwo hari hatangajwe ko Apotre Isidore Mbayahaga ashobora kuba icegera c'umukuru w'igihugu.
kuva kurongora intara rero ukaca uja guhiganirwa kurongora umutumba si ibintu vyari bimenyerewe mu Burundi. Mu gihe utanitoje mu bashinga amateka canke mu bahanuzi b'amakomine bituma umuntu yibaza ko vy'ukuri ryaruro ari cyo kurongora umutumba nyene gusa. Harimwo uwo bita Colonel Leonidas Bandenzamaso, uyu batazira kirenge yahora arongoye intara ya Bururi, nawe yari mu bahiganirwa kurongora umutumba wa Nyamiyaga muri komine ya Bururi. Ntivyari bimenyerewe kandi kubona umuntu afise iteka rya ambasaderi afise amabanga ahambaye nko kurongora ishirahamwe rya leta rikorera mu yindi ntara, asanzwe arongoye ishengero rifise icicaro i Bujumbura, n'abaja guhiganirwa kurongora umutumba atabako naho yoba ariyo aturuka. Ambasaderi Apotre Isidore Mbayahaga, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ryimbura ibizuku Onaturu, akaba n'umukuru w'ishengero i Bujumbura, yari kahiganirwa kurongora umutumba waginga mu ntara ya Mwaro yahahora. Amategeko ico gihe yasaba ko uwitoza kurongora umutumba ategerezwa kuba azwi mu mategeko ko atuye kuri uwo mutumba, no kuvuga domicile légal, kandi akaba ariho aba résider en permanence. Nimba batimutse muri iyo minsi bano bagabo babiri ngo nukuri bari mu biharuro bidasanzwe vya Perezida Varisito Ndayishimiye. Bamwe bati ese koko aba bagabo bompi bagwanira kurongora imitumba? Umutumba woronka umuntu, bamwe bati ico gihe umutumba wari kuronka umuntu yari buramatari akaza kuwutwara kandi akawita koko ngo ari kuba ari umutumba utomboye, kuko buramatari yari umuntu ashoboye kudodora ashoboka hose kandi agashobora kuja gusaba imfashanyo ziteza imbere umutumba wiwe. Uyu ngo ari kuba ashoboye kuvugira abantu bo ku mutumba wiwe mu bibazo bashobora guhura navyo. Hamwe umutumba ngo wari kuronka Leonidas Bandenzamaso wari kubutomboye, nuko nyene umutumba wari kuronka nka Mbayahaga akava mu yandi mabanga ajirwa akaza kurongora akawitwareka ngo wari kuba nawe utomboye, ngo umuntu ishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ashoboye kudodora henshi kugira ateze imbere umutumba wiwe. Ariko ngo ntivyari vyoroshe kwibaza bano bagabo babiri ingene barondera guhagarika yandi mabanga kugira ngo batware umutumba. Vyari binatangaje ingene kandi batitoje kuzina inzego ariko bakarondera gutwara umutumba. Nka Pastor Dieudonné Nahimana yitoreje kurongora quartier abamo mu gisagara ca Bujumbura, we vyasa n'ivyumvikana kuko yari yaritoje no kuba umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2020, ariko ivyo biranka. Yaritoje ko umushinga amateka mu matora aherutse navyo biranka. Ubu mu matora rero yabaye mu mwaka uheze yari karagerageza muri quartier yabamwe ngo rwose nawe none ngo niye nyungu yo gutorwa ku mutumba y'ivyo ari guha Leonidas Bandenzamaso canke se Apotre Isidore Mbayahaga. Ese bamaze kuba mu batowe ku mitumba yabo naho batoba aribo batwara imitumba baca baba mu gitigiri cy'abantu batowe n'abanyagihugu, bamaze kwitwa gutyo rero baca baba mu gitigiri cy'abo umukuru w'igihugu ashobora gutoramwo ucegera ciwe. Ngo vyarashoboka rwose ko aho kurondera gutwara imitumba yabo bari bafise nyabona intumbero yo kubicegera cy'umukuru w'igihugu nari rya bose basanzwe ari abagenzi ba Perezida Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe twihweje ico amategeko y'u Burundi avuga mu ngingo y'ijana na 123 y'ibwirizwa shingiro igira iti icegera cy'umukuru w'igihugu agenwa n'umukuru w'igihugu abanje kwemezwa n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka ku majwi arenga ica kabiri c'abatoye. Urwego rwose rutorero kwago. Icegera cy'umukuru w'igihugu agomwa mu batoye kandi akaba afise gusa ubwenegihugu bw'umurundi yavukanye. Ni mu ngingo y'ijana na 124 yongera koko umukuru w'igihugu n'icegera ciyo bategerezwa kuva mu bwoko butandukanye no mu migambwe canke inani z'imigambwe bitandukanye canke mu bitoje bigenga. Mu gihe no Colonel Bandenzamaso na Ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga bari gutogwa ko batwara imitumba ko bari guca bakwiza bino vyose bisabwa ko uwo President Ndayishimiye yashaka kugira icegera ciwe. Mutero ninde yarafise amahirwe menshi muri bano bagabo. Iki cari kibazo kigoye kwishura kuko mu gihe bose uko ari babiri bari abagenzi ba Varisito Ndayishimiye, ngo bose bikavana n'ishusho Ndayishimiye ashaka guha ico kibanza. Colonel Leonidas Bandenzamaso yatwaye neza intara ya Bururi yahahora, niko haradutse ibibazo bikomeye vy'umutekano mu mwaka w'ibihumbi 2023 mbere vyaterwa n'abashaka gucafuza Colonel Bandenzamaso ngo Ndayishimiye ntazohave amugira buramatari wa Burunga. Aha rwose Bandenzamaso ngo yaravyifashemwo neza cane. Aranashigikirwa rwose n'umukuru w'igihugu, intara irasubira iratekana. Leonidas Bandenzamaso si umuntu avugira hejuru. Perezida Ndayishimiye ngo yamutora yari kuba ashaka guhumuriza abo mu bundi bwoko ko agenye umuntu yashobora kuba umwizigirwa akanarondera kongereza ko intara zose zironka abaziserukira mu bibanza vyo hejuru.
Ambasaderi Isidore Mbayahaga akabazwi nk'intumwa nk'ubutumwa gutukana mu kibanza ca Ndayishimiye. Hamwe Ndayishimiye ngo yari kumuhitamwo, yari kuba ashatse guhemba abamukoreye ibikorwa vyinshi vy'ibanga ata wundi yari kuvyubaka ku mugaragaro. Ngo uzobaraba bari kumwe ku mutwe w'igihugu ngo yari kubona abagabo babiri basa bavuga ivyo bashatse vyose, rimwe na rimwe umuntu akibaza ingene abatwara bashobora kugira izo mvugo zitangaje. Mu bijanye n'imigenderanire n'amakungu, Mbayahaga ntaco ngo yari kungura President Ndayishimiye mu gihe yaranzwe n'imvugo zituka bimwe mu bihugu vy'akarere. Igenwa ryiwe rikaba ryari kwakirwa nk'ubutumwa bw'umwansi bubandanya guhabwa ivyo bihugu. Ubujanye n'amoko naho nyene ubutumwa butanzwe nta nyungu bwari kuzanira ubutegetsi. Ku bijanye n'ingene intara ziserukirwa mu nzego zo hejuru, umukuru w'igihugu n'icegera cyo bose bariko bava mu ntara imwe ya Gitega. Ikibanza bamwe bakavuga ko n'ubundi iki kibanza cari kigiye guhabwa Apotre Isidore Mbayahaga canke se Leonidas Bandenza-Amaso, cari kuba ari nk'ikibanza cyo gusamaza abarundi nk'uko bamwe baragiye babigarukako. Niba kandi hari ibindi benshi babona bitangaje cyane kuri Apotre Isidore Mbayahaga, ari navyo bishobora kuba vyatumye bamwe bazinduka batangaza yuko yoba yitavye Imana, nuko yari amaze igihe kinini atagaragara ku mbuga ngurukana bumenyi canke mu biganiro bitandukanye ariko araremesha. Gusa abo mw'ishengero ryiwe nabo bakaba batagize vyinshi bamenyesha cyane niba ku munsi w'ejo w'Imana yoba yari sengeye mw'ishengero ryiwe n'ubundi asanzwe arongora nateraniramwo abategetsi bakomenga mu gihugu c'Urundi, mbere ko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe aja arigendera rimwe na rimwe. Akatari gake kandi akaba anavuga ko ari we musumyi urusaku mukuru wa President Evariste Ndayishimiye. Ni mugihe mu yandi makuru agezwe ko ariko aravugwa ngo ubwimukira bwo kuja kurondera akazi Igitega bakaba bafise amakenga kunyifato mbi y'abarundi bamwe bari mu mahanga. Leta y'u Burundi irahamagarira bifuza kuja gukora mu mahanga gukurikiza neza amategeko n'ingingo zitegekanijwe hamwe n'amategeko y'ibihugu bazojamwo. Iyo tangazo ryo kugabisha ryashikirijwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Bizimana mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabereye Bujumbura ku cicaro c'ubwo ubushikiranganje, akavuga ku ikibazo c'abarundi baba mu mahanga ku mpamvu z'akazi. Nkuko vyashikirijwe n'uwarongoye ibijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, amashiramwe 68 yemewe na leta n'afise uruhusha rwo kurondera no kurungika abakozi b'abarundi mu mahanga. Kugeza ubu abantu 21,642 nibo bamaze kuronka akazi biciye muri uwo mugambi wo kuja kurondera akazi. Ngiyo baja ni cane muri Arabia Saudite imaze kwakira yonyene abakozi b'abarundi barenga 21,200. Abandi nabo bariko barakora muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, muri Katari, muri Omani hamwe no muri Serbia na Albania. Ibitabo vy'inzira ngo biratabwa kugira ngo bimuke mu kinyegero. Naho hariho iryo tunganywa, hari inyifato imwe iteye amakenga abategetsi. Umushikiranganje yavuze ko ibitabo vy'inzira vy'u Burundi birenga 140 vyatowe mu mayarara iburaya nko muri Serbia. Kubwiwe bamwe mu bakozi bashitse muri ico gihugu baca bataka ubushaka ivyangombwa vyabo vy'urugendo kugira ngo bagerageze kwinjira mu bindi bihugu vy'iburaya mu buryo butemewe n'amategeko. Uti iyo nyifatiro none ishusho y'u Burundi mu makungu, niko Edouard Bizimana yavuze, yongera ko kandi ivyo bikorwa bituma n'ibikorwa vy'abakozi b'ubuserukizi bw'igihugu bigorana. Abategetsi b'u Burundi bariko kandi barakurikirana ibijanye n'abarundi baba muri Korea y'Epfo. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu, abarundi 240 baragirizwa ivyaha vyo guhindura impapuro. Leta ivuga ko itaramenya neza nimba abo bantu bazosubizwa mu gihugu cabo, ariko rero ibintu bishobora gufatwa mu gihe ivyo vyaha vyemejwe. Abarundi bashika 4,000 nabo bakaba bapfungiwe mu gihugu ca Tanzania. Ikibazo c'abarundi bapfungiye mu mahanga naco nyene kiraraje ishinga leta ya Gitega. Bamwe muti gute? Umushikiranganje akavuga ko abarundi bashika 4,000 bapfungiye mu gihugu ca Tanzania kubera kutubahiriza amategeko y'ico gihugu. Ubushikiranganje bwemeje ko buriko burakorana n'ubuserukizi bw'u Burundi Dar es Salaam kugira ngo busuzume ingene bashobora kurekugwa no gusubizwa mu gihugu. Kubera ivyo bibazo vyose ngo leta yamagarira bene gihugu bipfuza kuja gukora mu mahanga gukurikiza intambwe zemewe n'amategeko mu kubahiriza amategeko y'ibihugu bajamwo. Kubwa Edouard Bizimana, kuja kurondera akazi ni amahirwe akomeye ku butunzi bw'igihugu no ku miryango y'abarundi, ariko bikwiye gukorwa mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bufise inshingano kugira ngo ishusho y'igihugu igumane iteka.
ariko rero umushikiranganje ntiyatomboye neza igihe nyaco abo barundi ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu gihugu baje gukora mu mahanga muri iyi myaka kurondera akazi hanze y'igihugu vyabaye inzira irikira hitwamwo cane n'ugwaruka rwinshi rwo Burundi kubera ubukene bw'amahirwe y'akazi mu gihugu bwibonekeza hagati mu bene igihugu nandi makuru menshi rero turiko turarondera byose nimuze gucikanwa ne mu mwanya uri imbere ufite subscribe canke s'abone nimutaravyo ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza abo bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yo mu gateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biba biriko biravugwa bigezwe ko hirya no hino no muhoza TV rero Imana bezegere ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.